umunsi wabaye umunsi mwiza twari twarateguye hamwe n'abavuka muri iyi zone kugira tuze turabe ibikorwa zone yasize imbere, abavuka zone bakoranye abahavuka abahaba n'abakorera ahandi inshabwenge kugira turabe aho tugejeje. Ku bikorwa twari twarateguye twagerageje kuzunguruka imitumba yose kandi imitumba 6 kugira turabe aho ibikorwa bigeze kandi twabonye neza cyane. Ibikorwa twari twasize ubwa mbere imbere yari isoko ya kijambere ya Wimfizi, twari twashize imbere igikorwa cyo kuyiha amazi, amatara, eka mbere no kuzorondera ibanki kugira ngo abanyamitahe bashobore kuza, kandi twasanze bigeze ku rugero rwiza cyane. Isoko yaruzuye, amazi bariko baraheraheza, amatangi yaraheze, basigaye kuyashiramwo. Amatara yaramaze gushika kuri zone ya Kanka, hasigaye gushika kuri iyo soko, kandi abahinga bajijezo baramaze kuza kugira ivyigwa, baramaze gutanga n'icegeranyo. Twibaza neza ko n'amatara azoboneka, igisigaye azoba ari iyo banki nayo ivyo bimaze kuboneka. Turizeye neza ko abazifite bazoca baza cyane cyane ama microfinance kuko baramaze no kugaza kubigeza. Ndetse iyo soko nababwiye twari twarashize imbere n'amavuriro, kandi dukoranye n'imvukira ari amavuriro ariko arubakwa. Hariho ivuriro riri ku mutumba wa Masango, hariho ivuriro riri ku mutumba wa Buhabwa, hariho amashure, hariho ibiraro, hariho amabarabara. Nk'ibarabara rikurusha kuri iyo soko rero ryaramaze gukorwa, ivyo nibiko bimaze guhera. Amazi ku mitumba barayafise, ariko turacafise igikorwa cyo kuyashikana mu Cimbiri. Turwaze kugira inama y'imvukira zose z'intara ya Mwaro. Twabonye ko dufise abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye ariko batashoboye kuronka amahirwe kuja muri iyo kaminuza canke mu kaminuza atandukanye kubera ubukene bw'imiryango yabo. Tukaba twabifashe mu minwe nk'imvukira, twabifata mu minwe nk'abarongoye, nk'abaserukira bene igihugu, dushiraho umugambi twise mufashe yige, aho twasavye imvukira ko bofasha ku mitumba yabo. Umuntu atabishoboye, umuntu adashoboye kwiga iyo kaminuza, bashobore kumufasha ashobore kwiga ayimare, ubwinga arabufise, hari hasigaye ubwo buryo. Barabikoze rero ku banyeshuri bashika 262 twari twafashe mu ntara, abanyeshuri bagera ku 129 bariko barakurikirana ivyigwa muri kaminuza y'Umwaro. Mbere twanatombeye kuko iyo kaminuza ifise ibisata vyiza, ibisata cyishiriweho n'imvukira z'intara, kandi bashiraho n'amafaranga makeyi kuko ari kaminuza y'abene igihugu, kugira bashobore koroherwa n'imvukira zaciye zoroherwa kugira zishobore kubarira amashuri. Tugiye mbere kukibandanya kugira ngo no mu mwaka uza abantu bashobore kuba ari benshi, bafasha barumuna babo, bafasha bene wabo, kugira ngo mu ntara ya Mwaro muri komine Bisoro na cyane muri iyi zone ntagire umuntu aheba amashuri no kubera ubukene bwo mu muryango. Ishuri bo kwiga bafashwa mu miryango, hariho no kuyagura. Hariho ibisata twarondeye, hariho n'ibisata vyerekeye uburimyi n'ubworozi na kare. Murabona ko igisata cayiza bukiri mu ntara yacu muri komine Gisozi. Turiko turarondera ukuntu twoshiraho ibisata vyerekeye uburimyi, ubworozi, gufungura neza ku isi yacu kugira ngo ishobore gutunganya ibyo twita fertilité du sol. Ivyo turiko turabikora, ariko rero twotera kama imvukira aho bari hose, uko babandanya bikora turabishima, ariko ingufu turakeneye kuzokwiyongera. Umuntu yoba Imana yarahezagiye avuka muri intara yacu ya Mwaro, ikacanke mbere akunda n'intara, yuko yodufasha muri uwo mugambi uko abanyeshuri bashobore kwiga kandi bamara amashuri yabo neza, mbere niyo kaminuza ishobore gutera imbere uko twavyifuza. Eka mbere no mu bisata bitandukanye twashize imbere na leta, uburimyi n'ubworozi, kugira tubifashanye hanyuma tuduze iterambere ry'intara, iterambere rya komine, iterambere rya bene igihugu duserukira.